Bagabo, ikibazo ufise ushaka kurongo utazi guteka ndakubwiza ukuri ngo ndabereka ingene duteka amandazi. Icambere tangura n'ifarini ryawe mu gasorori, ibi bintu biroroshe gose. Bagabo wose ubara kubikora uhunirize. Uraro utangura n'ifarini biravana n'abantu ugomba utekere. Ushaka guteka vyinshi ucugira ifarini ryinshi. Hama rero fata umwambiro, umusemburo ngo revere mu gifaransa naho ntakizi. Fata kakavanira sugar no kugira nyene amandazi aze kumota neza. Bagabo nuko nyene buyiko bubiri burahagize. Usiremo ya revere yifu nayo yo kuvyimvya akayiko kamwe n'igice. Ucufata rero urunduriremo isukari. Amandazi arasosa igihe udafise isukari ntuteka amandazi. Ntiwipfuze nka Donald Trump ndakubwiza ukuri, fata ugire ibikoroheye. Uno munsi ntitwasizemo ka karungo ka kademone, ntabwo twari tugafise mugabo turabandanya nta kibazo. Hama rero uce ubivanga neza bivangane. Hama rero muri aho hagati niho tugomba tumenere amagi. Sukamo amagi asika 3-4 arahagize, ntugire menshi. Nuko hama rero tugira twebwe twagize nyambatara 3 nyambatara 4. Nuko ucufata usiremo amata asushe y'akazuyazi atatece gose. Akazuyazi ucusukamo amavuta, ushaka wokorese na ya mavuta y'inka nta kibazo. Jewe ndakoreseze yose, ndasizemo amavuta asanzwe sansukamo na margarine uko. Murabona? Urayimeltinga. Hama rero nta kindi gisigaye cubifyondagura rero ubivange. Ntugire igipondo coroshe gose kandi ntugire ikigumye gose. Ndabibereka ngaho imbere. Ushaka wokoresha imashini kuba bikunda, ndacendongeramwo nyene amata ubivanye nyene n'ukuntu ndariko ndabibona. Jewe rero ndacandagikira nkagifyonda. Ibi bintu birarusha igihe utafise inguvu ucugiha umugabo wawe agifyondagure. Mugabo twebwe twaciye dufukama hasi turafyonda ndakubwiza ukuri. Ngaha muri ubu buzima nta gukompirika ibintu, nta kwifuza utarima ngo ntamira niko baca umugani mu Kirundi. Nuko kize kugifyondagure n'ubwonko butakare ndakubwiza ukuri. Murabona zenda gumye mbandanya fyonda uragifyonda umwanya utari muto kugira cyorohe. Ushaka kongera kwifu murabona ahandarimbo nyumenga kiroroshe gose, ndacendongera mu ifarini. Ibi urashobora kubikora navyo. Hama rero ucukivanga uko nyene. Murabibona uko nyene vanga sawa rero. Murabona ikindi rero ucukora kimaze kuvangana nkuku umaze kubona nyene ko kivanganye neza kugira nyene wikure ko intuzu urashobora gusera kwa amavuta. Hama rero munyagire mu comment muri kuraba muri hehe sira kwa kadarapo iyo uri kureba, kandi mwibuke no kuyiparataja muyigaburira abandi kugira na bene bige gukora amandazi, kuko nasanze abantu benshi hari gihe bavyifuza kubimenya ntibabimenye. Hama rero wagifyonze neza wakaravye ucusira ku murumyo ucurindira amasaha 5-6 ucuza mu vyawe mbese. Aha rero ku mugoroba ndarimvuza ati reka murabona ko cavyimvye, ndaza ndavanga sometimes mugabo cavyimvye neza. Fata rero ifarini rikeyi ugifyature. Ngoma ndabereke ukuntu tukifyaturira hasi ukagitegura neza. Hama rero kugira ucukaranga. Aha muko ndagifyatura ndamanze gusira kwa amavuta kuri rya safuriya. Murabona ko hari ku isafuriya hajya kuziko. Ndaciye mfata nsira kwa amavuta ndasusha mu gihe ndi yakata ndayaringaniza. Kandi wowe ufise izindi shape ushaka gukora nta kibazo, iki gipondo wogikorereza n'iyindi shape. Rero manzo ukifyondere hasi nkuko mubona ndiko ndakigira, ucoroshe ugifyonde kugira vyorohe gukora. Murabibona ibi bintu biroroshe. Mbese ibintu bigoye nivyo vyo kurindira amasaha. Mugabo n'ahandi wagifyatuye wakigize n'ukuri ibi bintu biranyaruka. Hamugenda ukata gito ugenda nyene ukoresha akakantuze yakagati ufyondera hasi. Murabona
murabona utagomba no gukompira ubuzima ntabwo ukeneye gukorera nk'ibize we ndiko ndakora wozura kata gato gatuterera mu ntuze mu mavuta sometimes hari usanga tugomba amashape ngo bimeze uku wowe utamwanya ufise fata gito gito nyene ukate n'intuze n'imbugita canka akazingi uterere mu mavuta biragenda mugabo sometimes kubera twufise discipline kandi twarezwe turakora ibintu bizima turitonda ntitugomba kufukuzwa muri paradise tutariye ngo tuze kwaha amatunda nka Eva rero twebwe turakoresha mwanya wacu tukakigira ibintu bizima hamuca ugenda rero n'intambi ugakata murabona uko ucugenda ugakata uko ukagenda nyene uhimbagura buto buto sometimes arigihe bumatirako arigihe bumatirako nyene wewe uzurakoresha mbese umwanya wawe ufise igihe rero ukiba cyamase ucugenda nyene uharura n'intambi canka akayiko nta kibazo kuko igihe kaba karindiriye n'ibindi uri gukora biba biri kuvyimba navyo ego excuse iyo ntuzeye iryo tara riri kupipuko mugabo mwihangane nta kibazo murabona uzura dukatuko usira hajya zewe rero ndakase ibi byose sindagomye ngo ndabereke ndabarambire kuri video ngomba kubanyarukiriza aha rero ze ndabigize uko aho haba hasigaye kubikaranga fata rero bike bimaze kuvyimba ugenda usiramwo murabona kandi wewe ufise ugomba kugira manini canke mato kuraya nta kibazo navyo biragenda wewe gusupfa wawe upfa kubikata ukubishace nkuko ndababwiye igihe udafise umwanya wo kubigira nka kujya zenda bigize wewe ucugenda ukata duto tuterera mu mavuta ego sawa rero hama rero ibi bintu mubona bitoroshe ni mumbwire muri commentare kandi mwibuke kuyagira muri commentare kugira tukuziki yago hama rero partage muyigaburire n'abandi nzoze ndabatekera abandazi ucugenda urahindura uko nyene ndakubwiza ukuri raba ya mandazi aryoshe kandi iyi ni nka business ideas rero nk'ibi wabyize kubikora ukazura biteka wotekera nkane ane mu gasashe ukagenda ukayadandaza ntukeneye ibitangaza biva mu ijuru ibiri byo bitangaza Imana guhaye wowe menye icyo ukora n'ubu bumenyi ndaguhaye hari umuvyeyi yigeze kubikora ibi aragenda arayakora nk'aya arayadandaza ubu afise business kandi yaraguze ikinga bivuye mu mandazi rero wewe ugasanga ubu bumenyi ushaka ko bupfa ukunyene biherera ngaha sawa rero ibi bintu ni nabantu benshi bipfuza kubimenya wewe ka telefone kawe kavyaza umusaruro kandi kubipfuza kugira ama business online munyandikire inbox mumbwire ko mushaka ko ndabigisa business ndafise group ndi kwigisha ubu namwe murashobora kujoininga sawa mugire ibihe vyiza hama rero munyandikiye mwibuke gusiramwo information iyo muri niyo mwitwa n'igihugu murimwo sawa bye